umwana adushobora kumenya ingabire yiwe amenya ingabire bisobanura n'ubutunzi umuntu aronse ni nko kuvuga yuko wari ufise itongo gusa utazi yuko musi hariyo petrol canke wari ufise harimo harimo amabuye y'agaciro sivyo ico ncambe umaze kumenya ingabire yawe bifasha wewe bigafasha aho ubaye bigafasha bien sûr nibindi bikurikira byose ngira muca mu vyumva icakane bazoshobora kugendera amahingura atandukanye bazoshobora kubona n'abastar ego uzobatwara mu mahinguri ego cyane gose kugira ngo bagire aperçu kuri monde professionnel kuko mwarigeze kuvyumva nanje bari uburyo ufite n'umwana yo ari muto ashobora kurota ahubwo ati nanye nzoshinga uruganda voilà ego bazoriha mu kuriha bazoshobora kuriha 150 000 pendant ico kiringo cose kiringo kingana gute ni du 21 juillet au 23 août bizomara ukwezi kuva ukwezi kose ukwezi kose kuva saa 2:30 kuva saa 2:30 z'igitondo gushika 14h30 kuva ku mbere gushika kwa gatanu ego bazogenderwa n'abantrepreneur batandukanye bakuru bacu ego baba kugira ngo bamotive kugira ngo babigishe kugira ngo babahe kuri experience kugira ngo babaganirize hari n'ikindi kintu kizoshobora kuzoba muri côté humanitaire kugira ngo abana bagira uwo mutima batahu w'ubuntu babone neza yuko ibintu hari uko bimeze. Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga ndabipfuriza n'ikiruhuko ciza kubamaze aba diaspora bari muri sama reka nabo ndabipfurize ibiruhuko vyiza abanyeshuri bagiye kuja muri vacances ibiruhuko vyiza ariko kandi twicaginga twishiramo ubumenyi nanone ntiduhagarika kwiga ntiduhagarika kwishira ku murongo n'amafaranga kandi no munsi tuzanye Bizimana GRESIAS tuganire tukuramutse cyane nanje ndabaramutse cyane kandi yajya nini rya mbere nizera ko mubonetse kuri screen za Agaciro Media nuko ni rya mbere ntaryo teka kuri Agaciro Media GRESIAS numvise iryo zina nyene cyane nibuka bise umuririmbyi w'umu Espanyol nkunda yitwa Enrique Iglesias haya GRESIAS ni Gifaransa ni Congereza ni Espanyol ni giki ntashatse guciramo ayo mazina yitwa abantu babaci ubwenge gusa ego hama ni kilatin kivuye mva kiba ki kilatini voilà Italiano ego Italiano Amerique du Sud ego ni akenshi kilatini gisanzwe kiba kiravugwa cyane ego muri bino bihe bijanye na sama ni iki n'ikiruhuko rimwe na rimwe haraba twinshi turyohera ubwenge naco gituma n'ibiteramo byinshi bitegurwa muri bene bino bihe bijanye n'amasama nyene ariko kandi hagakunda no kuba n'izindi ngeso mbi burya zaduka ku bajene b'abanyeshuri bari mu kiruhuko aturavuga ba primaire na ba secondaire ivyo ngo mwe mwahisemo kubitorera inyishu ku buryo ahubwo n'abavyeyi bazogaruka bagashimira Agaciro Media vyaciye ukagashimira na GRESIAS yateguye ivyo bintu ego ugiye kuraba ko kantu waruvuze ka muri ete canke umwanya tuba dufise amavacances yuko usanga tuko dukora ibintu bitandukanye burya ugiye kuraba neza umuntu wese umuhaye akanya gakwiye arashobora kukwereka ibintu byose afise muri we ashobora kwereka soit amakote positif yiwe cyangwa amakote negatif yiwe rero kugira ngo nishe neza kuri ico kibazo twebwe muri iyi vacances turiko dushaka guha agaciro ahanini kote positif kuko icugaburiye canke icukujije nico uzosa naco ejo canke buri mwanya wose ushatse ko negativity uyihinguvu iraduga neza cyane ushatse ikiza ko gihinguvu naco nyene kigira inguvu kuko ni investissement ni nguvu gihaye bivuye kuri wewe kandi mu bisanzwe ufise responsabilité misi yose ufise wewe misi wahawe ifise ko responsabilité donc ushatse guha agaciro ibi nabiriya nivyo nyene biza guhabwa agaciro twe nga muri Agaciro Media dufise slogan canke icivugo kivuga ngo nous sommes une force pour le changement mugira mudufashe rero sasa très bien urakoze cyane nous sommes une force pour le changement yes reka gato ndavyirabisheko sivyo gato ndavyirabisheko kugira ngo nce ndabirabishako peut-être ni programme uri kumurashaka kuvuga yo yishobora kuzoba muri vacances muvuze muti je suis une force pour le changement bisobanurwa yuko nafashe notion ya responsabilité kubona neza yuko changement ndayifise ku ruhara
kuko mu gihe buri gihe cyose uzobona yuko udafite kuruhara ku kintu uzokwamubona yuko ibiriko biraba ntibiriko biba kubwikosa ryawe ahubwo biriko biba kukosa ry'uwundi niyo mpamvu usanga mu mbabare ndakavuge ukaca usanga dukuriye ahantu ahaca nk'ahandi hantu tubona neza yuko ivyo turiko turacamo atari kubw'iwacu bitatuvuye ahubwo ari kosa ry'undi muntu ukabona yuko gutera imbere kwawe ukabona yuko guhinduka ku kintu runaka ukamubishira kundi ukamubona yuko kuba utaratera imbere ni kubwa oncle ni kubera abanaka ni kubera iki ni kubera kiriye gusa utigera ushiraho par responsabilité utigera ubona neza yuko wowe iyo changement cyo kintu ushaka wowe gifitiye ko uruhara mu bisanzwe bica bizana n'ikindi kintu cyo kutimenya hariho sinzi ko urumva abantu bavuga bati je ugira ntera imbere je uwo mu mutahi ariko uwo uguha ninde uguha ariko nawe wari uguha ahubwo vuga ati hamwe norondera umutahi nokora ibi ukabona dufate uri kuraca nk'ahantu hafi y'ibarabara dufate burya mu barabara buca mu makaritiye nk'ahantu hari ahantu gatujya bomotse ahantu barakwiye kubikora bande twebwe turakora ibiganiro byinshi kuri Agaciro Media twerekana ama innovation menshi ashanga umuntu barakwiye kumushigikira bande uwe kutarimo donc nibaza ko iyo changement tuba turavuga umuntu abashaka ihera kuri we yego mbega nyene ntaguciriyemo muvuze umutahe tugane ku cyo kintu umutahe gato muvuze umutahe mwe mushatse kuvuga iki cyangwa umutahe umuntu akwiye gutahura iki muvuze ngo umutahe imitari amoko menshi mugabo iyo bivuzwe mu ijambo rimwe ikinyarwanda gutahurika n'amafaranga mugabo mugenda nabwo n'ubumenyi nabwo n'undi mutahe n'inguvu n'undi mutahe umwanya n'undi mutahe yes none buryo ugiye kuraba kenshi abantu misi yose bitwaza umutahe nuko iyo yindi mitahe yose baba bayifise bakaba basigaje juste umutahe w'amafaranga ibyo biba bikote naho konti donc araba ikintu kimwe kandi nakeshi mu bagira ama plan d'affaires amafaranga ni yazo bwanyuma mugabo kuba tazi uburyo navyo biteguye amafaranga ni yazo bwa mbere ofite harabikinyuranye kandi kinaco nagiye gusanga umbaye gatonda kavuge kinaco nagiye gusanga abantu akenshi duha agaciro kijya kintu tubuze ugasanga turiko tureka guha agaciro bijya ibintu dusanzwe dufise kuko ugiye kuraba turatunze kandi dutunze mu buryo bwinshi turatunze vuga wewe ko dutunze yego turatunze iki turatunze icambere turatunze umwanya gutunga umwanya kandi abarundi dufise umwanya mu burengero ushaka gusanga ndakunze kuvyitegereza ushaka guca ahantu ugasanga irigara ugasanga simvuze kari bibi simvuze kare bibi sinshatse kuje muri caricature cyangwa sinshatse kwambara ishusho y'abajya bose bahora bambara ati nimugire uku gusa ugiye kuraba ukavyinjamo mu mizi neza umwanya dufise turi sanse kukoresha ibintu byinshi bitandukanye kuko ubu mwanya vitwa ko dufise tugerageje kuraba no mu Burundi sindakurikirana neza ivyavuye muri recensement iherutse gusa ndi sûr et certain bivaye n'ivyo namwe mugerageza kuba muraza no kunshigikira nimba ari ivyo aba jeune turi benshi kidi yuko aba jeune turi benshi mu bisanzwe bisebana ko dufise umwanya mwinshi uwo mwanya mwinshi cyo ncambere dufise umutahe w'umwanya ikindi naco dushobora kuba dufise ku mutahe dufise umutahe wa potentiel canke ingabire ico kintu n'umutahe abantu tudashobora gushira kwa amaso biriko biratugora gushaka kwa amaso ngo uvuze ku bijanye n'izo ngabire amatara nko muri biriya wo nabonye nkageze biciye ku mugani avuga yuko utakoresheje itaranto yiwe lotara yiwe donc afise azobihanirwa mugabo ikibazo rege gikomeye gusoma ibindi umuntu kumenya tara yiwe numuzi wibuye mu masengero iyo beko baravuga ngo mukoresha ingabire zayo baba ariko bavuga kuri kote y'ingabire bafise zijanye n'ivuga butumwa ndeko shobora kuba nifitiye ingabire gukina umupira cyangwa bivuze nk'iya journalisme cyangwa kudandaza iyo uwo muntu wundi azoyimenya gute meho razi gituma abantu benshi twita tuvuga yuko ingabire igoye kuronka nk'umuzibuye iho bivaho nuko abantu benshi tugenda kurabira ingabire dufise tukagerageza kuraba mu vyo utubona kuwundi tukagerageza kuraba yuko iyo ngabire twe tutaba tubifise ariko ugiye kuraba neza uko ingabire ikozwe ntidushobora kuba hanze y'ingabire wowe kuvuka wamye ugendera mu ngabire yawe nta na rimwe wigeze ureka gukoresha ingabire ego ilevre yari ingabire hari ivyo yadukuyemwo twigiza kure gose jenga jewe
je nakuze nkunda kuririmba nakunda no kwiruka atletisme je football vraiment navyo ngize mugabo cyose nabikuwemo none wibaza ko ari kubera iki ivyo bintu byose bagiye kubikura reka ngaruke gato kuri rya notion ya responsabilité ugiye kuraba kungene ibintu vy'ingabire bitunganijwe ingabire muri sanze ziri complémentaire ziruzuzanya ndi sûr et certain ko mu gihe cawe canke imbere y'igihe cawe hari abantu bari bafise ingabire bari bafise umutwaro wo kubona ikintu ca athletisme canke ca journalisme cyateye imbere cyane gusuma gusa haraho bageze barabafrene kuko iyo babikora nkuko byari biri censé gukogwa wowe wari kuba wararonka inzira wari kuba wararonse inzira yo gucamo igituma utashoboye kuronka inzira yo gucamo nuko hariho wundi muntu yanse gufata part responsabilité canke atakoze ngo akore ico kintu amabuka usanga kuko ingabire canke responsabilité umuntu aba afise muri generation abarimo no gutorera inyishu ibibazo vyo ma generation yavuyeho agatorera inyishu ibibazo biri muri generation arimo akanatorera inyishu ibibazo bishobora kuzo kwaduka ma generation azoza rero kacu usanga twebwe mu societe turimo mbabare ndabivuge uko muri buno buryo ico usanga twebwe dutegerezwa gutorera ibibazo vya generation turimo kandi tugategerezwa gutorera n'ibibazo vy'ama generation yaheze yavuyeho kuko nkuba ari kibazo ubu turiko turabona muri generation yacu cyari kuba caratorewe inyishu kuva kera kandi tukacusanga ico kibazo kirahari no utegerezwa kuyitorera inyishu kandi ukanatora inyishu ibi bihanze iyo generation iri kandi ugategerezwa no gutorera inyishu ibizohanga ama generation azokurikira kugira ngo abazokurikira bazebayo mu buzima bworoshe sivyo rero mvuze kuri ico kintu c'ingabire ingabire bizana ibintu byinshi ingabire kuyitora ilevre muganaho rimwe na rimwe hari gihe umuntu akwa kumva abavyeyi kuko nivyo tuko turavuga ico kibano nabo bose badukikuje ariko hari nabadufise ko ububasha bunini n'abavyeyi abarezi nk'akaro nyimba afise ingabire yo kuririmba bashobora kuyinkuramo kuko batarigera babona umugwiza atunga aririmba kuko uko biri kose nta muvyeyi atanyipfuriza iciza bashobora kumbuza kuja muri ibi nibi kuko batarigira babona uwabitema imbere none abo tubaha akamakaye none mbabare gatoya nene wumva yuko n'umuvyeyi ubwiwe hari uruhara afise ku muntu runaka ico turacumva guhera aho turacumva uratahura kaneza neza yuko jewe nawe cyane n'undi muntu mu myaka iri imbere azoba ari umuvyeyi bisobanura yuko rero hari ibintu utegerezwa kuba ubuzi hari ibintu hariho inyifato canke hari amanosyo utegerezwa kuba ufise kugira ngo ejo hawe n'ama decision uzofata akazofata abandi ba azoba ari ama decision made adahagaze ku kutamenya kwacu ahubwo kugira ngo bisobanura yuko turi censé kwiekipa kandi bisobanura yuko nk'umuvye nk'uzi yuko ejo uzoba ufise ama responsabilité runaka utegerezwa kuvyitegura hakiri kare ukamenya ibintu bikwiriye hakiri kare kugira ngo ejo nihagera aho utanga impanuro canke aho utanga itegeko canke aho utanga directive azoba ari directive canke impanuro ya nyayo sinzi idahagaze kutamenya sinzi ko bitawo mu gihe uzobuhanura kurahanura umwana wawe uzomuhanura neza kubera uzi yuko waronse ubumenyi bwa nyakuri mugabo ikindi je ngiye nkora nibaza ese ivyo tutazi ntidukwiye kwemera ko bibaho okay ivyo tudatahura byo ntidukwiye kwemera ko bibaho cyane gose none okay dufate ibi bintu ntigeze mbona ko byateye imbere none byo hera imbere gutera ko navyo imbere kubera jewe nyine aho ndakunda logique ni naze ndifashisha uburoro bw'ibintu byabaye muze kuntahura ndakunda kwerekana kungena ikintu gishobora kuba caragenze ndashobora kuza kuba nihenze gatoya kubera mfise utuntu twinshi mu mutwe hariho umusozi ico gihe wagoye abantu benshi kuguklembinga kurira hanyuma igihe kimwe haraboneka umuntu umwe gusa arurira uwo musozi arashika hejuru ego ilevre vyaramugoye umwaka ukurikira haceho ushobora kurira abantu barenga 14000 combien igiharo kirashobora kuba kitari ico canke kirico gusa kuva ico gihe uwo musozi ntushobora kureka kurirwa n'abantu barenga 10,000 bisobanura iki we mu gihe washoboye kurira ikintu kagishobora utegerezwa kubimenya neza na neza yuko ari abantu bazobikurikira kuko uratanze icyizere voilà ego kandi urekanye ko ivyo bintu bikunda ego bivuze ko nta mpamvu yo kurindira ngo ibi ntibirakunda ahubwo hari igihe vyase gukunda kuko utarabijamo voilà hari abantu batazopfa batangwa ibintu kubera wowe utabitanguye kandi hari abantu bazokoma
bafise umutwaro bazoremego no gutangura ikintu kubwo ko ari abandi batabitangura ni n'uruhererekane voilà rufatangana yego cyane gose c'est pas ibintu ni logique ni ibintu biraho ni logique yego okay ngaha mu Burundi icambere nta mashuri ahuye n'ingabire abantu bafise ahari jenga je ntabeshe iyi journalisme jenga nako yera primaire mugara ngo yibwira ndashikiye naho nakuriye ko atani yari baho none mugabo est-ce que le gouvernement ntidushobora natwe kuyifasha muri ivyo uzi bihabani nubwo amashuri yo batabaho mu bitanga ama formation canke organize abantu mu buryo runaka babironke none bize bijane nawe tayari bibiheze nyene oya ntivyokunda nsubira inyuma gato kuri kakantu twahera ko kintu ca vacances murabona yuko vacances bien sûr amezi abiri ni menshi sivyo amezi abiri ni menshi cyane mu mezi abiri ushobora gutoramo menshi kuyica ariko kuri karakora ntabwo ari menshi ego kuri karakora bien sûr no kuri karakora ariko ugiye kuraba neza amezi abiri ni menshi no kuri karakora amezi abiri ni menshi ushobora gushiraho ibintu aho twaba tugiye mu yindi domaine ntaco muri iyete kuri cyo waruvuze nateguye programme société ndongoye yateguye programme yitwa Grow for Tomorrow Camp donc dukure ku bwejo bisobanura yuko muri yo Grow for Tomorrow Camp ibibazo byose twagerageje kuvuga umujeune azofashwa kwitora amenye ivy'ingabire zangabire tuko turiko turavuga ngo ziragoye kuronka alors que ziri hafi yacu twugururwa amaso neza tubona izo ngabire akangahe tubana nazo akangahe tuzikoresha buri gihe cose tumaze kuronka izo ngabire kuko kumenya ingabire gusa ntivyikwije kumenya ingabire ntivyikwije hariho une certaine mentalité ikikurikira nko kumenya ikintu ca discipline kumenya gukoresha umwanya kumenya icyaye cyo kuba porteur de vision hajya kwikorera vision ni kindi kintu ngira antuka urabizi kwikorera vision ni kindi kintu kugira ngo bahabwe iyo notion bashoye kuronka ivyo bintu vyose bashoye kumenya icama complex hajya abantu twuzuranye ibikomene homme du change turuzuranye ibikomere ushobora guhura n'umuntu ukabona ko ari mwiza akakubwira ati homme du change oya reka sindabibwire wewe ukabwira umuntu ugasanga uhuye n'umuntu umbwira ati uri mwiza gusa kugira ngo azovyemere bigaca kure ugasanga dufise ibikomere bitandukanye ama blessure d'humiliation ama blessure du rejet ama blessure de trahison ama blessure atandukanye nakaryo azobara karyo keza ibintu vya complexe ugasanga umuntu yuzanya ama complexe d'infériorité complexe de supériorité ugasanga genda bivuga kubera narahaciye burya bakubwira yuko experience mbi wagize mu buzima bwawe cyangwa umubabaro wagize mu buzima bwawe ari diplome uba wagize kuko urashobora gusigura ico kintu umubabaro urashobora kusigura neza gusumba ukundi muntu usigura kuko waragize warabaye kugira ngo aba bajeune bashobore kumenya ivyo bintu vyose kuko umuntu akomeretswa mu buryo bwinshi butandukanye rero iyo programme ikazoba aba formateur basanzwe babikora basanzwe babirimo aba coach muri développement personnel et organisationnel n'abandi batandukanye aba psychologue bakazoba bazoca muri aho hantu muri iyo programme kugira ngo vy'ukuri bafashe uwo mujeune kwiyekipa ikintu cya estime de soi bamenye agaciro ufise kuko umenya agaciro ufise hari ibintu wemera hari ibintu utemera abantu mura numva yuko ari abantu bigora kuvuga no hari abantu bigora kuvuga wi ugasanga birakugora kubera ntuza agaciro kawe n'est-ce pas sinzi ko muriko muranawe ndakumva gose rero muri yo programme hagazo bashobora umujana akazo bashobora kuronka ingabire gukora ku ngabire zitandukanye informatique introduction à la robotique littérature française hari abana bakunda cyangwa abajene bakunda ibintu byo kuvuga ama oratoire bakunda nyine kuvuga imbere kwandika ibitabo kugira amarticle biki nyene mwe nivyo nyene bafashwe par des professionnels basanzwe babirimo kuko ubumenyi burahari nubwo tuvuga ubumenyi burahari buruzuye il faut juste gusa bisaba connecta abo bantu bafise ubwo bumenyi n'ababukeneye mugabo none abo bana muvuga nabari ku rugero ruhe ni kuva ku myaka 7 ni hagati y'imyaka 7 n'imyaka 19 bien sûr baba bagabuye mu ma tranche d'âge atandukanye kuko ivyo woganiriza w'imyaka 19 sivyo woganiriza w'imyaka 7 kandi abo bose bafise ama domaine atandukanye ndagwaga akaroro gato kuri cyo kintu turavuga cingabire ushaka gusanga umwana muhira impume zo muhira yarazimaze
umuvyeyi akamabona ko kumenga n'umuguruguru alors que hajya hinyegeje ingabire yo gucapa hinyegeje ingabire ya art visuel sinzi ko mutaruce ndiko ndavuga ivyo bintu vyose umuvyeyi amaze kwibona cyangwa umwana akabimenya araza hari ingabire benshi batazi muhora mwumva ngo urusaku ugasanga umuntu urusaku ni mu ngabire rurimo reka ndarusigure neza ugasanga umuntu ahabaye muri quartier biramworohera kumenya ati ujya nakakora ngaha atujya naka yambaye iki kuwa mbere atujya naka yasomeye agacupa ngaha akamenya iryo barabara ryose amakuru y'abo bantu bose batandukanye ariko uza gusanga ujya muntu ikibazo agira igituma ricaye iba resume kwitwa urusaku mu bisanzwe ujya n'ingabire yitwa ingabire ya investigation n'umuntu usanga yorohererwa kumenya makuru umuntu usanga yorego kumenya amakuru ujya muntu ugiye gusanga ugiye kumukoca ukamubwira ati hewe fata gusaba amakuru yawe uzurayagurisha mu minsi iri imbere twaba dufise abamiliyoneri twaba dufise abamiliyarderi mu buryo butandukanye rero no programme izo ngabire donc nimwe bafasha kuzitora nivyo hari abazizi n'abatazizi umva batazizi muzobafasha kuzitora baje bazizi muzobafasha kuzoriyanda muri bajya bazizi tufise ikintu c'amakategori atatu y'amanivo hariho niveau débutant donc umuntu yumva yuko amateur nko no bivuga arakunda gusa ntabifisemo ntabizimo byinshi cyane uwo muntu iyo ni niveau y'ubwa mbere umuntu azomufasha kugira ngo ashobore kumudugiriza hejuru akacazana niveau intermédiaire iyo niveau intermédiaire nayo ni ku muntu amaze kwitora abifisemo ubumenyi kandi ageze gusa ashaka kuduga hejuru no kuri niveau y'umuntu ari professionnel ashaka kongererwa ubumenyi ashaka vy'ukuri kuduga gusuma sinzi ko mutahura icyo ndabwiye rero iyo manivo yose atandukanye muri no programme ya Grow for Tomorrow dukure ku bwejo bizoba birimo yego sinzi ico uva gutega bashe ni giki donc kubijanye ni formation bavuga mu itani wari ni formation sino ya kadrema yego niko ikatuite programme yego none ko kuba dukurikira bari mu mihingo myinshi y'igihugu abazoyizamo n'abari hehe uri Gitega zoyijamwo uri mu Kayanza zoyijamwo uri Bujumbura zoyijamwo murakoze cyane abari Gitega bari mu Kayanza canka barahandi hantu uno mwaka mutwi mumbabarira uno mwaka ntibizokunda komeza mukiretse muji Bujumbura gusa mu myaka ikurikira murashaka kuzoyijamwo ahanini uno mwaka izobera i Bujumbura kuri lycée SOS SOS lycée SOS RYA nego okay bizoba biri gratuit cyangwa haraka motivation nabo bazogira kugira ngo donc niko namwe nibaza ko abo muzokoresha harimo abarihwa ego sinzi ko nibibanza ko muri uko bikose murakoresha ego ni logistique ndende yibereye aho ego bazoriha mu kuriha bazoshobora kuriha 150,000 pendant ico kiringo cose kiringo kingana gute ni du 21 juillet au 23 août bizomara ukwezi kuva ukwezi kose kuva saa 2:30 kuva saa 2:30 z'igitondo gushika 14h30 kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu ego hari abantu none uno munsi bayikora dukurikirana harimo abavyeyi bamenye kwa inyungu nyezi nizo biye merci beaucoup murakoze cyane kimwe imwe munyu hamwe no tangwa kuvuga ivy'inyungu vyogira byo twosanga tuharaye icambere umwana dushobora kumenya ingabire yiwe amenya ingabire bisobanura n'ubutunzi umuntu aronse ni nko kuvuga yuko wari ufise itongo gusa utazi yuko musi hariyo petrol canke wari ufise harimo amabuye y'agaciro sivyo ico ncambere umaze kumenya ingabire yawe bifasha wewe bigafasha aho ubaye bigafasha bien sûr n'ibindi bikurikira byose ngira muca muvyumva umaze kumenya ingabire muravyumva ico ncambere umuntu azomenya ingabire hanyuma azoshobora gukuza iyo ngabire diwe muri ico kiringo muravuga muti ico kiringo ni gito ariko gusa bivaye no kungene iteguwe vy'ukuri umwana cyangwa umujone azoba ari muri iyo programme azoshobora gukuza ingabire yiwe ico nca kabiri ica gatatu hariho l'aspect mental l'aspect émotionnel umwana azoshobora kumenya ku bintu bitandukanye azoshobora kwiga ica kane ndiko mvuga amaparti hanini azoba hari icakane bazoshobora kugendera amahingura atandukanye bazoshobora kubona n'abastar ego
uzabatwara mu mahinguriro ego cyane gose kugira ngo bagire aperçu kuri monde professionnel kuko mwarigeze kuvyumva nanje bari uburyo ufite n'umwana yo bari muto ashobora kurota ahubwo ati nanjye nzoshinga uruganda voilà ego narigeze kumva sindi ako gakuru barigeze kuba bakambwira bambwira bati ngo barigeze ngo kubaza umwana ngo amata ava kuki ngo hamangoyesha ngo amata ava kwikinga adwara no kugira ngo bamenye ibintu bimwe bimwe ukungene bimeze sivyo none ego voilà ego bazogenderwa n'abantrepreneur batandukanye bakuru bacu ego baba kugira ngo bamotive kugira ngo babigishe kugira ngo babahe kuri experience kugira ngo babaganirize hari n'ikindi kintu kizoshobora kuzoba muri côté humanitaire kugira ngo abana bagira uwo mutima w'ubuntu babone neza yuko ibintu hari uko bimeze sivyo ivyo sinza kubiteba ko cyane gose hazo hari abatontine barababo bana babikunda bavyigiye babifise experience bavyumva abaganga ukaza umwana n'utuntu ivyo byose muvuze kandi umva bizotwara n'ikiringo kinini ukwezi kose ni kunini kuri ubwo busabwa amafaranga ubwo bamba bari kuba mvuze ubusa ariko mvume ngo biri gratuit ego kuri benshi vy'ukuri bakunze kuvuga ko ari make cyane ahubwo yuko bakavuga ntabwo ufise kuri aba mafaranga si gusa no umutima wo kuvuga ati reka tugerageze turabe ukungene bose bogerageza guparticipa muri programme kugira ngo vy'ukuri ubutunzi dufise bwo gutanga cyangwa igihari cyo gutanga iyo programme yotanga bashoye kubironka kugira ngo bien sûr urumva hari n'abandi bakubwiye ko amafaranga ari kirenga kandi no bari karadukurikira abishimye iyo sponsorize yo ahubwo batevye abamaze kubikora imana bahezagire cyane sivyo kuko hari abayishigikiye abariko barashigikira no programme kugira ngo vy'ukuri aba bajene bashobore kuyacceda ko mu buryo bwiyorohereje ainsi de suite gusa mwumve yuko iyi programme hashoboye kuboneka aba partenaires benshi bashoboka kuko twari dufise programme nari mfise icifuzo cyo gushamo ibintu byinshi bitandukanye gusa navuze atoya kugira ngo bigende neza bivaye n'uburyo buhari biki byose reka turesume kuri ibintu bisobanura ko aba partenaires babonetse ni imiryango iba yogurutse ku bwa generation izokurikira cyane ku bw'abajene bo mugabo turangiza hari ikintu kumburengira ngo twaba tugiye tutavuze ko gato mwe mubikoze muri bande turi bande murakoze cyane kamere kwidzi nitwa Bizimana GRESIAS hama nkaba ndumujene mu bandi yitawe yimenye nkaba naciye mu bintu bitandukanye bituma nimenya kandi Imana arabifashije nkaba nkijijwe kandi nkaba ndi proud ndi fier kuba nkijijwe kuba namenye Imana hama nkaba ndumu entrepreneur iryo zina umu entrepreneur ndarikunda nkaba ndumu entrepreneur nkaba sinkora ibikorwa vyo bavyita gute kandi kwishingira imirimo kajya kantu gatoya kwiyungunganya ibikorwa vyo kwiyungunganya menga nuko babivuga sinkora ibikorwa vyo kwiyungunganya gerageza gukora ibikorwa vy'igwizatunga hariho ivyo bintu bibiri biratandukanye ni kwiyungunganya nakantu kiwawe wewe wenyene gufungura ku munsi hageze saa sita ukabona wakwijeho munsi benshi baca buga bakaca bagenda je ngerageza gukora ibikorwa vy'igwizatunga ndabifitiye umwanya ukwiye guhama ngira nkaba ndumu entrepreneur ko navuze ko entrepreneur kandi nkaba ndumu leader hari indi entreprise yitwa Demeure des jeunes talentueux yongeyeho ngira tuzovugana ko ikindi gihe hari abajene batari bake bayirimo nabone turi mu bintu bitandukanye amadomene atandukanye naho dukora muri sphère y'ingabire n'ibindi bitandukanye ngira tuzovugana ko ikindi gihe rero ico mwe abantu boguma ko ndumu entrepreneur abandi no mu leader voilà GRESIAS okay je mbanje kugushimira no kugukeza kuko numvise undi muntu afise umutima nkanje undi muntu afise umutima wo gusangira n'abandi kwibimurimo abandi batobikena kandi ibyo kuri bimurimo uriho muri Jeanima 2 voilà je nagushimiye gose abaza gukenera turasigaho nimero bazo contacte vyoroshe yego iki kiruhuko kizoba ikiruhuko c'intibagirwa yego cyangwa sego
ikiruhuko c'ukwezi kwindwi hagati y'ukwezi wavuze ni du 21 juillet ukwindwi no kumunani donc ukwezi kumwe presque fin juillet na août. Okay, yego ico kiruhuko rero reka kizobica amateka jewe ninomva intahe z'abagiye ku murongo z'abashinze ibigo z'abashinze ama entreprise business zitandukanye z'abakoze mu ngabire nyinshi zitandukanye bavuga ati rega ibi buriya vyahereye kuri kiganiro twumva kwa home changement kuri agaciro media ati GRESIAS reka dusigura ibi nibi twece tujayo twarize bizompimbara vraiment. Yego bro. Kandi no kugushimira kuba wemeye gutanga akajyo kuri ibino bintu. Heka nandi ndakubwire ega nawo nabonye umuntu abona kure. Igihe tuganira tukumvikana neza yuko dukwiye gukora kino kiganiro by'ukuri nuko wabona ico ushaka kubivamo nuko nawe uri mu bantu bashaka kubabona kure kandi ndagushimire cyane by'ukuri urakwiye nyene kwitwa mu dushonsho. Yego. Thank you so much. Nkunda kuvuga bino bintu bibiri wumva ibintu yego ni vyiza kuvyumva muga kubikora kubishira mu ngiro ni vyiza cyane gusumba. Yego. Umuntu yumva ibintu ntabikore vraiment abasa nk'utavyumvise kandi kurundi ruhande ari nigiye bayatakaje umwanya hama nizera ko abazobijamwo muzoshima ofisi ciza n'abagisangiza abandi abapfuye nk'umweranda ofisi vyiza ntabi yakabandi abapfuye nk'umunyavyaha nzopfa nk'umweranda ngo yundi mugabo azopfa nk'umweranda reka ndagushimire cyane. Nani ndagushimire cyane. Merci beaucoup. Musangiza abandi kino kiganiro tuzohure mu biganiro by'ubutaha mwari kumwe na Omni Shanima. Bye bye.